ngwino hano mwabantu mbibaritse sindu ntabizi vyahita mumbonera bayo. Nyuma rero naciye mfata iyindi ntumbero kugenda kugira amapublicité, turyame musegetera uri mu muti w'ikimibu, twirinde malaria tuyirwanye tuyituze. Ubutumwa notanga nuko aha iwacu mu Burundi dufise itunga ryinshi cyane gose, rero ivyo bintu twari dukwiye kuja hamwe tukumvikana tukaraba ingene bogira imigambi. Hello nshuti namwe bakunzi ba BTV, turabaramukije twongera tubaha ikaze. Ikiganiro ni PPF show, ikiganiro twama tubazanira abantu batandukanye aho batubwira kahise kabo kubu eka mbere nakazoza. Nkuko mubibona uno munsi twagize amahirwe yo kuronka umwe mu baririmbyi ba kera kabisa, afise amateka atari make, afise ivyo yaranguye, afise turi mwamukundiye ko muraza kumenya rero kahise kiwe kubu nakazoza. Tudatevye ariko reka tumwakire tumuhe ikaze muri BTV. Reka tukwakire Mutama. Ego murakoze cyane. Mumeze neza? Ego turashima Imana cyane gose. Kino kiganiro twakira abantu baba star, baba bazi, baba baranditswe amateka, ariko ntidora dutinya gato kubabaza ati nimwiyibutse muri bande, kugira je nk'ubu ndakuzi novuga n'ivyi wawe ni Mutama Gerard ndiyo kubgayo turi kumwe, ariko abantu barakeneye kumenya uwo turi kumwe. Nivyo je nitwa mugabo sindiho kubgayo, nitwa ndi kubgayo Gerard, hanyuma mugabo mu byerekeye byo kurimba benshi banyita Mutama Gerard nko kubivuza. Ego ndi muri ivyo bakera. Ego cyane. Akaririmbo gusa kamwe mwamenyekaniye ko murashaka kugacisha mu mudiho gatoyi turazi ko mukibasha. Ngwino hano mwabantu mbibaritse sindu ntabizi vyahita mumbonera bayo. Baca bakibuka. Baravyibuka cyane gose. Mumeze neza ariko? Ego nukuri nimeze neza kandi nanezerewe cyane gose kumashoboye kuntumira ngaha. Ego karibu ngaha ni muhira, ni wabona aba artiste muri BTV. Dufite n'ibiganiro byinshi nibaza ko mushobora gutumirwamwo, ariko kino PPF turagaruka gatoyi ku buzima bwawe. Mutama Gerard ninde, yavukiye he, yize amashuri y'intango n'ayisumbuye yahereza hehe, hama turaza no kugaruka gute wamenye ingabirano yari muri wewe ikaja habona ugakora ibitari bike. Mu camake rero mutubwire kahise kanyu. Murakoze. Ndi kubgayo Gerard, navukiye ahantu cyazo ni mu ntara ya Mwaro, neza na neza muri komine Kayokwe. Abahazi ni intara yatwagwamo n'abaganwa yitwa Karabona n'itwa Kamatari. Hanyuma rero sindikunda ndaje imbere gato y'umugabo, urazi ko ahantu habaganwa kera haba hari abantu b'intore, abiyereka, abantu batamba babyina, nuko nanjye nakorero muri iyo mico y'abantu abantu bacu bari abantu b'intore, abantu baririmba. Nari nagize n'Imana Mutama wanje yari yabaye mu bapadiri, yavuga intoro iti mugabo mama abandi bose mu micungara bose twagiye indimviro z'ikirundi. Yego nuko rero mugani nawukuye. Hanyuma rero amashuri nize n'amashuri mato nayize Rutyazo. Hanyuma hari hakiri kera cyane gose 60 umva natangwa amashuri mato 50 nakanga 58. Hanyuma 60 nagenda kwiga mu Kibumbu ndahejeje, navuye ngenda mu Bujumbura kwiga hajya kuri Scaperis. Mbijeje 70 narakoze gatoyi gushika nk'imyaka 4, amashuri akubana y'ibyerekeye bya comptabilité bone byo nkora, niko kazi nkora muri iki gihe. Mugabo byo kurimba na aho se na yari ndagumye ndabikunda, nuvuga ko ari nka passion yiwanje sikende ndabiheba, naho mbeje amashuri nkajya mu kazi ndagumye mbana kuririmba. Yego murakoze. Ivyo wavuze ivyo kwiyereka gatoyi birajanye gatoyi n'ivy'umuziki, ariko ndashaka kumenya mu buto bwawe wari umeze gute mu buto bwawe nk'umujene? Nk'umujene urumva nakubwiye ko nakuriye mu nzu, mu papa wacu yari yarize mu bapadiri, yavuga intoro y'iti ya mama nawe akagira imbyino z'ikirundi, turi kuziko bakagira ibitito y'iforogoto, urazi ko ariko batita hariho akanya gatoyi bakaririmba. Hanyuma rero ngura ndabikunda, nari nagize n'Imana mukuru wanje yiga mu seminari, yaje muri vacances nta kintu twakora atari kuririmba, twigisha tirimba bize hariya mu bapadiri. Hanyuma rero kuva niga mu mashuri mato muri primaire ndagumye nkunda umuziki cyane, naho
twagenda mu bice byerekeye ikibazo cy'umuziki barakunda kuturimbisha nkarimho imboga shasha mugasanga no Samaritan beza gusumba abandi ngiye muri secondaire rero maze gutangura kwandika umuziki bijya byo kugira dictée musicale sinzi kwibona haje barimba no kutubyandika no kubisoma nari ndabizi buhoro ndavyiga mugo kweri iyo passion no kubukunda cyane gose nahavuye ngerageza kumenya nyene ku rwego nyero rushimishije yego nibyo hari indi ngabirano woba wari ufise abantu batakuzi ko itandukanye n'umuziki ingabirano mfise sinzi jewe ndakunda kwandika cyane kandi ndakunda kwiga abantu kumenya abantu mbonye umuntu ku munsi wa mbere namashaka kumenya mbega nibiki byumve bimeze gute ngashaka kuvuga mu gifaransa kudekuvra isinge nimeze abantu ba muri iki gihugu mbega bigenza gute icyo niyo ntuze nibaza ko ndakunda cyane gose bise ni passion ikitwa cyerekeye psychologie kumenya abantu biri mu maraso yanjye ndabikunda gose kuva kera kandi kuva nkiri mutoya yego bica bigenda gute rero kugira novuga ati winjire muri carrière musicale ijya mbere byagenze gute turatse ko kera bitari byorosho twibutsa nabo mwagendanye kera ntiwo yiyadukiza ngo ugende wenyene wategetswe kuca muri orchestre canke ugafashwa byagenze gute urumva nta kintu kiza buno nyene girodoka nakubwiye byatanguriye muhira hanyuma tugiye muri secondaire twebwe twadufise amahigwe kera hariho ntuze amashuri muri mashuri hari ntuze ikigo cy'umuziki cyari kihari urumva rero byaramfashije kugira ngo ushobore gutegura kwa mbere ngende bivuge mu gifaransa iyo kurukundo cyane iyo personnalité y'umuziki hanyuma rero maze guheza amashuri mugabo urumva kera abantu bakiri bato bose barakunda kugenda akunda muziki ngo mugabo biragoye uko turavyiga abana benshi bavuga ngo je muziki ndayikunda ngo nayikunze no subira ngo bijya bintu banika biranshije ariko je nabikunda cyane kuko ari passion yiwanje hanyuma bashaka mvuye nko mu ishuri ye mu kazi yabaye ingwani ikomeye cyane gose kubera kera twe tucaruka ubundi abarimvye mbona mbenga barabubaha naho kera badufata nko kumenga turi abantu batagira agaciro umbe ngwana mugabo ko nasanzwe ndabikunda kandi kuko nagiye nsanzwe n'umuntu nkunze ikintu agikunda mbonye atawe kibabaza ndakibana nkagishikana nibyo mugo sino ahandi ho nagiye mu ngwani ikomeye cyane gose ivyo bintu cyo kubana indirimba kandi abantu batavyumva batahura yego dupartage rero izo ngwano nizo shaka twumve n'ukuntu wazitsinze kwitsinda harya iyo umuntu afise agira ati sintumbero kandi shaka gushika kuri iki kintu urabigwana kandi ukongera ukabitsinda urumva aho mu kazi ugiye nko mu bantu bamaze kubona indirimbo basohoye kuri televiziyo wagenda nk'ubu aho wicaye nko mu kabari ugiye nka gato ugiye nk'aho kubitira bagasiga barakuvuga baryana inzara bavuga ngo hirya mugabo sinze nta majya mushobora kuvuga bavuga ko mugabo ngo umuntu ngo agwaye umutwe sinase kuvuga gusara ngo ashaje bariho babivuga gutyo nyene mugabo ngarutse kuko icyo gihe muziki so ntunga nakubye kunsanzwe n'umukontable banyuma rero gacabaza ubwenge bagaca abaza ubwenge sinovuga ubwenge bakambira ngo mbega shaka karimbo kawe karyoshe kango dusubire karirimbe twumva turimbe cyatwumva umva bashaka ko ndabasorore ndabahinuze ndabagura inzoga umva barabamale ko bivuga mu gifaransa mugabo yari ngwani komeye mu muryango iki haraho mbere rimwe narimwe musanga mu muryango batabitahura ugasanga mugabo nkajya ntije nishinze kandi nzogushika ko nzokibandanya yego nivyo rero umuntu wese rero niwe abonyera intumbero y'ingene abwiza kubitumbereza niwe abona ingene abwiza kugwana iyo ngwano kandi n'ukuri jewe ntakubesha ndashima Imana ko ngwana yitsinze yego indirimbo ya mbere canke ijya mbere uvuga ngo uri kuratunganya ururirimbo rwarugwa wabifashijemo n'abandi dushaka kumenya iyo experience wagize nkuko nakubwiye nayo nsanga nkunda indirimbo cyane nkunda muzike gihe cyane aho byagiye kunyugurira ubwenge n'igihe iyi ministere ya culture yatangura kuba kuko yatanguye kare ubwa mbere yari muri ministere y'uburezi ya education nationale mugabo kuri bagaza mu 1976 baciye bagira ministere ya culture kwayo yatwagwa na professeur Morhaimile icyo gihe n'ukuri harabaye ibikorwa byinshi cyane gose batangiye bameze niho batangura kuririmba barahamagara abantu babigeme bagira ballet national nanjye rero icyo gihe mbona nasa nkora kuri ETS hanyuma ndagenda namangene imisi yose kuraba nkagenda kuramukanya bw'icyo bita visite zo kortozi muri ministere hanyuma rero usanga bakeneye umuntu yandika ashika ku manota y'imvino z'ikirundi abo kazi barakampa
bavuze ko ari kiraka hanyuma rero ndagakora niho twahuriye na Monseigneur Justin wari Gitega turahurira n'abasa cyangwa abamisi bose mbere icyo gihe nibuka yuko 77 bari batanguye gutegura amaganwa ya mbere ya concours de la chanson jewe icyo gihe ko nasanzwe ndakora na cenja mu ntuze muri jury hanyuma bajya bacanjo ndimbo za gahugu kanje niho zakiye zisohokera rero byari byiza cyane gose abantu bakera barimba neza hanyuma rero urumva nyuma gutyo nyene indirimbo ya mbere nayisohoye nuko sinuba ko yasohotse mugabo nayiririmbye muri iyo concours de la chanson kuri kiyo 18 ko nanjye navuye ngenda mu ntuze sinasikiye muri jury icyo gihe nanjye nagiye mu higanwa kandi cyangwa amese nawe yari muri jury narose mbere n'agashimwe ka kabiri nagatwaye hanyuma rero gutyo 79 ngira plus indirimbo y'igiti 1989 niho natanga gusura za ndirimbo mwabona zamubarira zasohoka kuri televiziyo abantu benshi bakunda n'ivyo ikibazo ni kirekire sinzi ko ndavuga ngo ndagiheze sinzi rero ko abona ntashitse neza ushobora kumbwira ngo Tom wari urakoze oya n'ukuri numva ari sawa hama aho hose wabikora ku giti ciwawe canke wari muri orchestre kujya twamenya ama orchestre atandukanye sinigeze jewe nkora muri orchestre nama nkora ku giti ciwanje umengo urabizi tuvuze ko ari aba soliste nakoze nk'umusoliste n'ubu nkora nk'umusoliste yonke n'ivyo nsohora byo dukwanda ndabo dukorana twejeje gasura kwaronda ndose ikindi gikorwa niko bimeze niko ndabikora jewe bimwe rero mu bihe waciyemo udashobora kwibagira na cyane mu muziki n'ivyahi vyaguhimbaye cyane cyambimbaye cyane n'igihe nariko ndapanga hariho abantu b'abagenzi banje bari bambwiye ko twategura projet ugenda kuririmba muri Union Soviétique kuri ico gihe hariho amasezerano ari hagati ya Union Soviétique n'u Burundi ndibuka yuko kera hariho ama orchestre yo mu Union Soviétique cyangwa ama groupe baza ku ibintu byereke bya kinone mitsi bahora baza hanyuma rero baje bacabambwira ati none ko barusiya bo muri Union Soviétique baza we ntibogenda kurimbayo hama ndabitegura turandika makete baramfasha kubitwara barishikana no muri Union Soviétique baca bansaba rero ko banubwira abantu amayishantiye y'amaudio n'amavideo kugira bashobore gukora kuri iyo dosiye wanje hanyuma niho nagenda rero kuri radio RTNB hari 89 kandi nta yindi ntuze nta bandi twakorana bajya bamabantu kandi nta yindi studio yari hari niho honyine gusa bashobora kwarwisa indirimbo hanyuma rero ngiye nibaza ko numvise ibintu nyene atari ibyo kwerekana mu bantu hama mbona bariko barabimonta mbona abantu barabishimye ndibuka ko icyo gihe na ministre ngenzi uhora harari ndagera nk'usohoka nawe mu radio ngiye kuraba ndi nyuma yaho mbona bane batamariwe mbonye bahinduka intena y'ibyo ndabahunga ko nabona umenga ni bibi kuko mu nyuma nabonye babishima kandi byaramfashije cyane gose n'ukuri icyo kintu cyanezeye cyane gose ikindi cyanezereje mu by'umuziki hariho ikintu cyabaye igihe perezida yasinye itegeko ryerekeye bya droit hari mu 2015 hanyuma rero 2005 twaragiye abaririmbyi twambaye amatisheti kuri stade hajya prince n'ushakira ntuse marche kugenda kwereka umukuru ko twanezerewe yuko yashize ku mukono itegeko rizo tuma turonka amafaranga bizo bya droit icyo gihe rero dusiga imiduga twina Serge Ramuzi nkuru nziza dusiga imiduga ari muri Rohero tugenda n'amaguru gushaka kuri mize biba niho twabwiza guhurira n'abakuru bari bateganije ko za ministre Kibeya hari kuza mu twara UNESCO deteje na UNESCO icyo gihe rero subiye inyuma gutora umuduga imvurikirwa nyinshi cyane gose hanyuma baririmbye bati baratahangwa ibyuma byanyagiwe ngiye nsanga abantu bose amaklub yose yatashe abantu bose bashaka amajana batashe ndasanga ya club y'abagumya banga cyenda babwira
mbega mwe mwakira twazanye ingoma ndi mwakira impuzu mwambara impuzu muvuza ingoma aba minisitiri naza kuraba kundi baza kuraba baza kuraba abantu baza kuraba ivyuma baza kuraba abantu bacha bavuza ingoma bari batashe bose bacha baragaruka numva umutima wanje ndari mico kindi yo ndacyumvisa ndakindisubira kwicwa baryo cyane gose yego rero nitwovuga ngo umuziki warawusozere reka dutandukire muri kubu kuko turazi ko no muri kazoza ukidufitiye bishasha kubuka Mutama Gerard nakahe akora iki mu buzima busanzwe ha mu muziki ugeze he na 40 indirimbo nubu ndiko nandika indirimbo urumva migambi niyihe imigambi no kubusoza indirimbo hanyuma kuko urabona muri iyi minsi abantu benshi batunzwe n'amafaranga cyane cyane ku bintu byo kuhinga ngo rukarumenye ivyo ndimo cyane cyane kugira ngo ushobore kurondera uburyo kugira ngo ushobore kwishura kuhinga ngo kurukana bumenye nanjye ushobore kuronka amafaranga kandi ushobora kumfasha ngo abandi ushobora kubatunga imigambi niyo ndagira ni imigambi yerekeye guteza imbere n'imico y'iwacu y'ikirundi hari amaproje nkunda kugira yerekeye ururimi rw'ikirundi cyane cyane mu bana baba hanze za diaspora n'ibyo byose ndafite imigambi myinshi mugabo no usanga rimwe uburyo butugora ariko turiko turaraba kuri YouTube hari gihe tubona indirimbo zawe Reje kuraba ibitari bike na cyane ibiteramo yakoze ahantu hatandukanye hama watubwiye ko uri kuragira n'ama remix canke wakoze muri kino gihe tuvuge ko urafise ibikorwa bibitse bitarasohoka canke niba bihari naho tuvyitege ryari hariho ngiye nasohoye mu 2019 ndera ndayisohora nta namwe barayerekana nari nindi nambaga gukora mu kwezi k'umunani ku mwaka wa 2020 indirimbo y'Imana ko naraza nti none Imana itanga ingabira no Imana duha byose tukaririmba iby'imico y'iwacu ndirimbe n'Imana tukazanda kuza mu ntayibuka ko niyo nyene yaduhaye hariho karimba k'Imana asohoye sindashobora kugira video yayo mugabo uburyo bonese nibaza ko nashobora gutinyo imbere notanga mu bintu by'iko ndi kunda kura kuri no ya image yayo niyo yo muri 2019 nayo nyene sindagira clip nayo nyene ndose uburyo nozo bigira uvuze ngo uronse uburyo mbega ubu birakorohera ukora gute ukorera muri studio yahe hageze amasanamu ninda bigufashamo nivyo tumvise kuri comptable ngira agafaranga urakaronka ariko turashaka kumenya ako gafaranga iyo gashizemo uraheze ukakagarutsa bimeze gute oya urumva jewe kuririmba nuko nabikubwiye ku musuku kuva ico gihe ngisondimba muri 89 nabonye imengo za 60 cyane gose ama umwaka ukurikira 1990 nashatse kugira igitaramo ngiye kugira igitaramo usanga biragoye naho twagize neza twagiteguye neza mugabo ibintu by'abantu twarababuze kubera ata marketing yari muke hanyuma rero naciye mfata iyindi ntumbero kugenda kugira ama publicité cyane muri rya bushikiranganje bw'amagara abantu sindimo nyinshi nakoze aho rero nakuye amafaranga menshi amafaranga yafashije mu buzima ivyo rero nivyo rimwe nivyo gushika nuvuga kuba muri 1993 gushika no muri 2015 nakuma ndabandije ndirimbo za publicité yo musegetera umuti w'ikimi burya ni wanje turakorana urashaka kugacisha ko gato bakunda nje fatenze muri development yayo tujyame musegetera uri mu muti w'ikimibu twirinde malaria tuyigwanye tuyituze
urumva nagize indirimbo zitari ngezi kanka nuvuga nka mirongo ingahe nakoze icyo gihe hanyuma rero urumva igituma ntashoboye mbaranye ibiteramo bwa mbere nta mafaranga yarimo kandi nta utwo nakura muri konti bitandatu twamfashije kuba umuryango abana amashuri ikiburo tuvyumva nawe mugabo rero ubu nyina cyensubira mu biteramo aho abana mbone bamaze gukura bamaze aho bageze amashuri batunganije rero amafaranga nkoresha rero n'amafaranga aho ndakura hose ndajana muziki kumva iyo passion ntiraherwa iri muri jewe yego icyo muziki rero mbega muri kino gihe urakorohera gukora ucuja muri studio yahe mbega abagufasha niba twarabonye muri kajya ka video k'indirimbo ugomba gusohora hari wari karakuvugiriza ni Makarena ariko turabona na Umuduri Band ba Alexandre n'abandi ukorana gute n'abaririmbyi novuga ati biki gihe nkuko nakubwiye rero nta banefse novuga ko tuko turakorana mugabo aho nshitse hose njambera nka wa wundi ashashiraho urugo none nanjye ntuzaho nshitse nk'ubonye hari igitebo nagize mu minsi yahera kuri Croix Rouge itariki mu kwezi kwa mbere sinzi ko babimenye ndafite abandi twakoranye babona tuko turakorana ubunye mugabo kiyagiye urumva twari kumwe n'Amakarena kuko twari kumwe Kigali cyane nankiri Kigali hari mu kwezi kw'icenda niho twakorana ryantuze kajya gato hanyuma urumva studio nayo harya kiya gihe nakoze muri studio zibiri hari studio ya Umuduri Band yandangiye sinkibuka nyene yitwa hanyuma mugabo ntibyashoboye gutungana neza na cyenge nakura mu studio kwitwa Egide bamwe batangitira Kimoshori ari kuri hariya kuterera ubya niwe yaciye ifinaliza ayikora neza bisubiramo byose mastering mixage byose bitunganye ubu rero ntundangiye ushobora kugenda kuri studio itanu hari amafaranga menshi n'ubu nafite mashobora gusohora nta ngora nta kibazo nakimwe amasanamu nayo bya bindi bavuga mu kirundi umuvyeyi yongereza ku rugendo amasalamu nayo nyene si ntabantu bon harabo twakuranye kuya ndimbo ya mubarida twakuranye mu 2018 urabona ko harimo n'ibya desanime ibyo nabashimye cyane gose nibaza kuno sura ku kugira indimbo y'amasanamu ya ndose nk'ibyo nyene nibaza ko twakora nabo canke mukanangira abandi bantu bashaka kwakora biza gusumba jewe no mashaki ndimeze neza yego cyane ariko kujya wavuze ati wamushaka kudekuvura n'ibindi turaherutse guhurira muri seminaire yateguwe na Bantu Boy naho byari bimeze gute aba baririmbyi biki wa kino gihe muhuye muyaga gute mbega barakumenya mbega nawe hari ico utegekanya gukorana nabo abaririmbyi ubu turabenshi usanga cyane banze ko burya bisanzwe iyo umuntu akuze amenya n'abakiri batoya hari naho je ntazi mugabo kubera bagira ngo mutamagera ngasanga tubaranze birandyohera gose nabira kubira ko jewe nkunda kumenya abantu mbega bakora gute nibiki hanyuma kandi umuririmbyi hajya no kumwubaha mu gikorwa ciwe nkuko nawe agira ati ufite style ni nawe style yiwe no kuyubahiriza hanyuma mugabo urumva birandyohera byonezera cyane gose ndonsa abantu bashobora kunkora mu ngata muri ndimbo zanye ndikundagira muri style cyane ya tradi moderne nkaronka abantu bakiri batoyi babikunda twakorana bakaza bakanyegera tukaraba ko twokora igikorwa hanyuma niwe ubona ndikundanyerera imyaka 70 ubona ko atari mike nifuza rero ko abandi bakiri batoyi bankora mu ngata tukaheza umuziki w'ikintu katera imbere imyaka 70 mbe hajya abana bangahe abana 5 yego umwana w'umuhererezi arubatse okay asha baragutahura muri ivyo kuririmba gutahura nta wakwirikiranye basa umwuga wawe naragerageje bakiri batoye aho naronkezo ndimo zo muntu z'amapibyo muri Ministère de la Santé Publique kubaririmbisha kandi nkabahemba kugira ndabibakundishe mugabo baciye urabona indirimbo ibintu by'umuziki iyo ubona birashobora gutunga umuntu kandi barakabona bategereje mu kuntu byari kubagora hanyuma kandi urabona hari igihe kigoye cyerekeye crise ubona ibintu byacenga muri cyangwa n'ibiki byose cyari bakuriyemo bose ntawabigiyemo mugabo ariko ndarimba ndawe mbona ayibona nabi yaba no kumfasha rimwe namugende ngiri contact arayingirira mfashika kabingirira ni nako bimeze yego yes reka dutandukire ku gice ca nyuma arico ca kazoza ngo kamenya Imana ariko umuntu wese yama afise imigambi ayifuza kurangura muri kazoza ikintu muvuga ati ndifuza ko
ntova kuri ino sintakoze ni giki na cyane cyane yaba mu muziki yaba mu buzima bw'igihugu yaba mu vyofasha n'abandi. urakoze kuri icyo kibazo. jewe ikintu kiri ku mutima wanje nuko imico y'ikirundi ya kera twigarukira. ndiko ndaraba ingene abarundi babaho kera, ukaraba ingene abazungu bateye abarundi bakabagwanya kandi bivuye inyuma, karaba ingene barabo baje gutera igihugu cy'u Burundi bakananirwa bagasubira inyuma ata mu Israel n'umwe muri batwaye. karaba ingene abarundi babaho, ingene igihugu cyari organize, ingene igihugu cyari cyubatse, ingene hari cyitwa demokrasi kuva ku ntango gushika hejuru. nukuri birambabaza kubona abarundi badashobora gufata imico yabo ya kera kugira tuyigarukire, ubwitonzi, kwihangana, ibintu bya gutyonye. ku rurimi rwacu rero niko nshaka cyane cyane ko dushyimikirako. cyo gituma ndakubwiye yuko mfite projet yo kwigisha ururimi kandi tukabigira online, kukumva byose ubonye ni nivyo kunuse nivyo mu hinga ngurukana umenye. yego iyo mugambi yo na office kwigisha Kirundi abana bariho umuntu yigeze kubibwira aba hanze, iyo mama cyambwira ngo ahubwo si by'abana gusa natwebwe, ati nkongore umwana ihoza nyina, ati natwe twabone ko ari ibintu tutazi. yego nivyo rero nshaka yuko imico ya kera y'Ikirundi, ubushinga ntaye, ubwitonzi, abarundi bafite imico myiza cyane gose. birambabaza kubona twarabitaye, birambabaza kubona abantu ubu dusanga atagira akaranga, cyangwa ugasanga mu kuvuga ururimi dutanga n'igiswahili n'igifaransa n'icyongereza no kizi usanga bigoye, kuko harya mu rurimi niba hari culture. mbega urazi none yuko hajyanye hari ikintu ushobora kuvuga, igiunga ushobora kuvuga mu gifaransa ubwo kuvuga mu Kirundi usanga iteye isoni, warubizi? aha aho rero no ushaka dushika twara ururimi rwacu mu Kirundi tukarukana ya mico ya kera y'ubwitonzi, y'ubushingana, y'ubwitonda, y'ubumwe, gukundana. nivyo nico nshaka, niyo indoto zanjye mfise, abo niho mpagaze. kandi twabonye n'ibintu nyene wavuze ibintu by'ubuhinga ngurukana bumenyi, umengo muravyumva cyane, ni kubera kumbure mwabigumyemwo canke hama ucugira ko unibutsa n'imbuga. twabonye umengo urafise YouTube, ibintu by'ubuhinga ngurukana bumenyi urabitahura cyane, ariko uravuga ko ushaka kubikora online. gutahura cyane si gose sino kubesha ngo ni ibintu bihambaye cyane, mugabo ndagerageza. kandi jewe iyo nkoze ikintu ndakiga, ndagerageza naho ku munsi kubonye ntamwe ndashika ko, mugabo nzogerageza uko nshobora kose kandi azi ko nzobishikako. kandi urabona bene ivyo bigenda mu haza bishasha tugira ngo nahejeje kubananya wiga. ivyo nivyo biri mu migambi yo kwinjira muri ivyo bonye. hanyuma ndafise indirimbo ziri kuri YouTube banditse ndi ku bwayo Gerard, canke ngo Mutama Gerard, canke bakagenda kuri Spotify hose, Amazon. nizo yabo indirimbo zibiri, indirimbo yitwa ndatanze mwiriwe n'indi yitwa mubarira wa iri kuri YouTube. yego zirahari, ziriko neza cyane. sinzi ko hari ubutumwa butanga ku bantu bose bariko baradukurikirana imbere yuko dusozera kino ganiro. ubutumwa notanga nuko aha iwacu mu Burundi dufise itunga ryinshi cyane gose. hari umutegetsi yahora avuga ati ngo wambaye ikirezi ntabona ko cera. dufise ibintu byinshi cyane gose dutunze. hanyuma haba mu mico ya kera y'iwacu dutunze abana bacu bakiri bato, bamwe bazi ubwenge cyane gose. iyo bagiye ahantu usanga bafite ingabire ikomeye cyane idasanzwe yo kumenya ibintu. rero ivyo bintu twari dukwiye kujya hamwe tukumvikana, tukaraba ingene bogira imigambi, bakaraba ingene bagira solidarite mu bintu byose, haba kuririmba, haba mu maproduce bakora. hanyuma kandi ubundi butumwa ashobora gutanga mu Barundi uko bogerageza nk'uko basanzwe baza baragira solidarite, bakaza barafashanya mu bintu vyerekeza social. ndiko ndavuga nk'iyo umuntu yitavye Imana canke mu bya mariage, burya abo nguko abashiramo mu gufashanya, bushyiramo no kugira za business, kuko n'ubundi ajya amafaranga bakoresha muri za social, amafaranga bakoresha mu bya mariage bikorera mu mafaranga. none ndikubogerageza rero izo nguvu bakoresha bakazikoresha mu cyo kurondera amafaranga yabo mu za business, bagira ama projet bari hamwe, bagira ama association. ndazi ko bigoye abirigi aho bazanga iwacu ntibagitwigisha ibintu bya economy. urumva kera twari muri economy y'inka n'imirimo y'ibintu, hanyuma tuza muri economy y'amafaranga. amafaranga rero twarigiyemo, tagiye muri system ya ntuse ntandi z'abatekinisiye. mbega novuga ngo nta periode de transition yabaye, twabyinjemo turabimenyera. ubu rero bakagerageza rero kuza bakinjira, kuza barakorana, bagira ama association
gestion bakiga n'ingene bagira gestion kugira ntibateranye ko byinshi usanga bikunda kubateranya kubera kutamenya ingene bagira amagestion yego nivyo cyane cyane nibwo bituma ntanze. Murakoze cyane, reka tubashimire kandi ko mwashoboye kwitaba ubutumire bwacu. Ni jewe ndabashimiye kandi none munsi n'ukuri n'abantu mbanzoza Nizere ko nimwashira abona ka karirimbo tuzobatumira mu kindi kiganiro citwa B News nkora ndi kumwe na mugenzi wanje DJ Raf. mbere n'ukuri nzoza. Murakoze cyane, reka dushimire n'abadufashije kugira kino kiganiro kigende neza, Patrick hamwe na no mu buhinga bw'ivyuma, ariko dushimira na mwebwe mwese mwafasha akanya kugira mukurikirane kino kiganiro. Abadukurikirana baciye kuri YouTube murashaka kugira subscribe mugaterera iciyumviro biciye muri commentaire n'ahandi. Turabashimiye rero cyane, naho ubutaha mu kindi kiganiro nk'iki aho tuzoza tubazana undi mutumire, naho ubutaha ciao.